ikibazo rero iyo tuvuga ibikomeye tuvuga lo passé qui n'est pas passé, kahise kataheze. Ibidushikira byo birahera, niba baragufashe nabi byaraheze, Imana ishimwe. Ni wowe kuzukenye uburigurira ibyawe kandi uriyambika, bravo. Mugabo agahinda n'ibitutsi batukiye mu gihe cy'ubukene biracaryamye mu mutima wawe. Rero ibikomere ikintu bikora biduha icyo twita comportement modifié, biduha inyifato ihindutse. Urasanga umuntu atera inkuru atekereje, hari umenyera guhora ugasanga abantu bakwita kuhoza, comportement modifié. Kubera kurenganywa umuntu adevelopa ishavu riri accru. Umugabo arashobora gushwana kwera ikirahuri yagisize ngaha, hama agasanga caje ngaha, agacamena televiziyo, kandi ayimena avuga ko umugore yamusuzuguye. En fait ari ukuntu aho rasiga yibikiye uduhuzu, hama aho bari bamuhaye indaro abana bakatudeplace. Rero n'umugore yasubire kandi aramwinjirira no mu rugo yitwa serugo, afata ikirahuri ciwe yasize ngaha agishira ngaha, amwambura agaciro. Iyo ukomeretse birakugora kujera ama emotion yawe, wamana ingorane imaginaire. Ndizera yuko umwe wese ari muri kino kibanza yazanye umutima witeze, kandi iminsi yose umutima witeze Imana itegerezwa kwigaragaza. Nashaka uburyo bwanje sinshaka kuba presenta, je numva umengo bo kwivuga pastor akazina k'ubuhizi. Uwashobora katubwira? Murakoze kanongeye kandi baramutse. Je izina ry'ubuhizi sinzi ngira ni y'abavyeyi banyise, sinzi ko arindi barongera. Nitwa Nsabimana Christian, ari nayo mazina yanje. Yego. Kazina wamubatse? Bon. Niaza ko ni kazina nyene twitanye ko gupfina mugabo ana umwana akiri muto so mwita kabebe kamunju, tatu mwita rero je ngunda kumucokoza nyene mamunju canke munju. Yego. Byaje ko nyene akantu nyene urumva nyene gasa neza ukuntu. Nimwe mu yera yakubwiye? Oya, namaranga mutima yanje. Mutima yawe akubuhize kamaranga mutima yawe. Okay. Munju mwamubise umukozi w'Imana Munju agiye kutubwira. Hagire wunda Munju. Imana ishimwe. Nitwa Fanny Joanna Uwiteka, Mama Faith. Ako karakomeye cyane gose, nico gituma bategeza ugasurinya. Hari impamvu Mama Faith. Wamwise gute? Ngoraranga ndamwita menshi. Yavuge nta kibazo. Turasha n'umunsi wariwo. Bariko ya recording. Uno munsi ni Sunday. Turi Sunday. Tubwiye ni Sunday. Mu Kirundi kuwa gatandatu. Nta kibazo. Wamwise mu Kirundi ni kuwa gatandatu. Wamwise mu Gifaransa ni Sunday. No mu Congereza ni Saturday. Yes. Akazina gakunda kunyaruka ni Munju. Mugabo nk'uyu munsi nagumye ndamwita B. B. Hariko E canke na E iriko? Donc iyo umwise Munju ukurako E. Nawe akwise Munju acashirako E. Okay. Murakoze cyane. Tubakomera amashi kameme. Tubakomera amashi. Kandi izina ryamaze gufatwa murondera yandi muzokwita abantu. Ego, reka sinzi ko uyu twumpresenta ariko je nibaza yuko twovyihoza. Abaje ngaha kameme baramuzi. Hari umuntu atamuzi? Uko n'udafise smartphone na kakandi ka gatoroshi bakita gatoroshi, hari ibintu bicako hajya nyene uramaze kumwumva. Alors reka
tugende mu bibazo no munsi turaza kunyarutsa kugira ngo turonke umwanya wa public abashaka kwishura bambe kubaza kuko uno munsi nukuri turashaka kuva ngaha twize cyane gose ibigiye kubaka ubuzima bwacu. Rero ntatevye cyane nashaka gutangurira kuri iyi couple Munju. Ndatangurira kuri Munju avec eux. Ikibazo mfise ejo numvise uwabajije ikibazo avuga ngo mwakunze kuvuga cyane ku ngo ariko n'abakiri abaseribateri bari bakeneye nabo kumva ibiberekeye cyane kuko hajya nibo bariko baritegura cyane bafise n'ubwoba watubwiye ngo dufise ama example menshi cyane bituma dutinya. Rero nibaza yuko uno munsi turazagerageza gushiraho equilibre kugira ngo twese dushobore kuronka ibidufasha. Ikibazo canje ni gute umujene yomenya ko bagiye kubakana bari compatible spirituellement? Ni gute umujene yiteguriye mariage yomenye yuko uwo bagiye kubakana cyangwa wahisemwo ari compatible spirituellement? Sinshaka kubidirija ku muntu Munju couple Munju arashobora kuvuga umwe muri bo. Nibaza ko nkuko babivuze ejo turetse no kubanza guhera kuri ngene boba bari compatible spirituellement, nibaza ko compatibilité urayibona muri kumwe n'umuntu. Reka ndakigire direct cyane kuko rimwe na rimwe example zirigisha cyane. Kuri mwebwe wamenye yuko ari compatible kuri wewe spirituellement gute? Hari akantu yararirimbye yasenze mu ndimi dufashe. Mfatiye kuri twebwe jewe nari narasengeye umugabo kandi ashitse narabimenye ko ari we. Sinovuga ngo umumenya gute bigenda gute, mugabo jewe naramumenye ko ari we, narumvise ko ari we, kari wa wundi nasengeye. Yaraje kwigisha kuri eglise wacu, je nasengera muri Anglican Saint Mark mu Ngagara. Ico gihe nije nayo nagirishije louange. Yarinjiye yaramuvuga butumwa batumiye ubwa mbere tutari tuzi, yarinjiye ndumva ko ari we. Iyo yita connection divine. Ntibakubwira uravyumva. Waravyumvise. None warajugumiye canke harakantu mu mutima kakudigadiza. Hari igihe urumva ashaka badufashe, hari igihe umujene ari ngaha yashobora kuba yarumvise ku bantu benshi cyane baduze ngaha kuri podium. Rero arashaka kumenya difference yo kumva. Ni karakudigadiga mu mutima. Nibaza ko twumva ugutandukanye. Mugabo nibaza ko jewe bivanye n'ivyo baba barasengeye, bivanye n'ukuntu usanze ubanye na mpwemu yera, waramenyereye kumva ijwi ryiwe. Jewe naramumenye, naramenye ko ari we. Sinzi nawe ivyo yumvise uwo munsi ngira ngo aca bivuga. Mugabo je naramumenye ko ari we. Sinari mfise habitude yuko igikorane giheze nza kuramutsa abakozi b'Imana. Igikorane giheze naba ntumuse ngiye. Mugabo uwo munsi kirute yaraheze. Ati ntanjana. Ndagenda kumuramutsa. Ntanjana. Uyu ntanjana ndamufata. Ntanjana. Natubwire pastor ngaha. Gira yabonye vision. Bon, nkuko yavuze yuko iyi compati cyangwa kukumva uyu muntu ko ari we biratandukanye bitewe nuko umuntu abasanzwe ameze. Jene baza ko biri different ku giti canje. Kera jewe nkura sinigeze ngira igicapo cyo kuzorongora. Ako sinayi Paulo. Ariko sinabe bisigure neza bisigure hatebe nasama blessure yatuma nashaka urugo. Amana ndabw'Imana Imana je umukobwa nzobona ko
nkumva ndamukunze umva sinenzi nyine rumeze simba ari kurusira kwicanga ari tremblement de terre nabone umunsi vyashitse base mu emotion étrange ntazi babita urukundo abandi akamfata uwo muntu azwe special kandi uzi yaranje ntawe ntashika nkunda ahubwo je nzi ndamukunde nyene numve ko bimvuyemo uwo munsi rero ngiye aje kundamutsa je sinzo wibagira yambaye kanzu ya rouge mwabibonye inyuma ngaha mwabonye nico gituma ari samedi hajya bavuze ngo muyita gute kwa gatandatu turabisubiramo bandanye hama arandamutsa doje kuvuga ubutumwa siwe yatangwe kundamutsa handamukije benshi umugabo wenda muramukije acara twenga hama atwenze sinzi nyene mu mutima numvise ikintu ntashobora gusigura n'ubu umunezero cugurutse ntazi carico ndamaze n'indwi zitatu nirukana abadayimoni mvuga ni natewe umugabo ico kintu nticahetse numva ari kinini ariko kugira n'ishuri gihwanye na compatibilité jewe nubwo ibi bintu byaye byamfashe nari mfise ubwoba ko namye ntinya guhitamwo nabi buryo umuntu afise impamvu aba yanka ikintu nkuko vy'atabajone baratinya kuja mu rugo haba ari ibintu umuntu aba yarabonye bigatuma umva nyene udafise inguvu n'ibindi bikomeye umuntu aba afise mu muntu wese asukuna ngana jewe rero ndavuga nti sengene kuja mu rugo nteba canke nkabireka nibaza ko rero jewe nafashe umwanya wo guhiga ya compatibility cyakora abavyukuri uyu numufasha canke nyene n'umutwaro ndabe wari we aravyibuka tuza nza kumuproposa vya vrai twari twamaze kuba abagenzi yagiye mu kujana nyene muri bluetooth muvyumva namwe muga mutarabibwirana uwo munsi rero ndamusaba ko twora tugasenga ndatswe no musengesha amasatatu nasenze nsinahora ndavuga ngenda muri ko nasenga ndasenga abirarahera 3 araruha arasuya kandi arasenga mugabo ndatangara ko je sinenzi ko ashobora gusenga umwanya ungana gutyo mugabo sinemeje no gusenga gusa turaganira mu nkuru twateranye nkeneye kumviriza ageze gutahura ubuzima ageze kumenya Imana ageze mu nyifato iyo tuganira namutega urumva kugira numviza hageze kuyumvira kuko nari nfise umugore nasavye Imana nari nfise ibintu nashaka kumenya tamaje sinzi yara iki kintu harumva yuko uyu muntu twumvize twuzuzanye kugira ngo ndabigire buhoro buhoro ndabisimvuge birebire hari ikintu cari carangoye sinzi umwe safso kuntu ameze jewe narashaka cyane umukobwa dushobora kuganira akantsinda mu vyumviro ari gihe umuntu usanga afise orgueil intellectuel birashikara abahungu murabazi ukabumenyereye kuvuga ibintu mu abantu bakavyemera dora nibya none uyu mugore azonkurikira atanyopoza umunsi nihenze nzoca mporomoka nenasabye imana z'umudamu usumwe kobwa tuganire je vraiment nsinde duharira nsinde umunsi umwe byarashitse rero duharira ku kintu ndaharira uko bishoboka byose bugende umuntu nzi guharira ndagerageza ubwenge bwose bwandatsindwa antsinze ndamubwira uyu munsi vraiment uramfasha enfin ndakeneye umudamu umujyanama azoza arabwira ibintu ntabona kandi apavanya gutsinda bwa bwibone bwo intellectuel bw'umuntu akamicerekezo novuga byinshi mugabo kugira ubone compatibilité spirituelle hari ukuntu bitewe n'iyuja n'umuhamagaro ufise w'umuntu niba yitwa umufasha mugomba kugira ibintu kanaka muraba cyo kimwe mugabo kandi hari n'ibintu mutagomba kuraba cyo kimwe kugira ngo nimuze mugwe hamwe ugomba kura ko ari ibintu ashoboye udashoboye nawe byo ushoboye adashoboye kavuga tuyu muntu tubanye tuzokuzuzanya nta kuntu umugabo yoba atekereza ngimana umugore atekereza baje kuba kubitazo bakubita bose murakoze kangarukize ngaho test ntiyari yoroshe okay reka ngire ko ucubandanya kubera ari kindi kibazo gisuko nyene mbega umuntu ariko arahitamwo yohagarara cyane ku ndoto canke ku mayereko gusa cyangwa urukundo rwonyene rurahagije jewe nibaza yuko ko turi mu bana b'Imana byose birakenewe hari abantu bakunda kuvuga ngo icambere gikomeye mugabo n'urukundo si bose barota kandi agiye umuntu arota ivyo yiriwemwo mugabo kandi tutibagiye ko Imana dusenga ivuga nitwogikuramo ko ari kibi mugabo icambere turavye muri Bibiliya umunsi Adamu yavuka karaba Eva ntiyari karere kwa biravye mu buzima busanzwe ndibuka umunsi umwe nagakuru ncishijemwo twari ko turasenga nyene two dusengera nyene abo tuzobana
umwacara dutwenza ati ntimusenge muhumirije mwabahungu mwe uhumirize ijisho rimwe kuguze kwerekwa uhanukanwe n'irindi uze gusuzuma ko ivyo babonye ari byo utaguma uhumirije kugira wawe akarengana ugihumirije ntumubone mani majambo ushaka uvuga iki ivy'imwemu Imana iduhereza ni vyiza yuko umuntu abiraba mu buzima busanzwe urukundo umuntu Imana izana mu buzima bwawe ifa kumukunda mariage si urugo si ihuriro ry'imwemu ego nabwo tuzakenewe me icambere hariho compatibilité spirituelle mentale et physique uyu muntu mugiye kubana muzobana physique muzobana mentalement muzoganira mu vyiyumviro uzomubona yambara muzotambukana ahantu ifo yuko wa muntu wumva yuko umutima wawe umukunze kandi umukunze wese apana igihande kimwe gusa kumva ko umukunze wese simvuze ko ivyo umuntu arota kiri umusore canke inkumi ari vyo Imana imuhereza mugabo yici Imana iguhaye gishitse umutima wawe uranyugwa rero iyo mvuga mu guhitamwo nivyo icambere n'urukundo ifo kuraba yuko ifo ko uwo muntu mukunda kandi ongereko inconditionnellement ifo ko umukunda birengeye ivyo aguha vyiza uko nkunda kuvuga iyo umuntu mumenye cyane iyo urenze iri jambo cyane ukaryongerako ubugiye gutora amakosa kuko umuntu profondément iyo twipresenta twerekana ivyiza iyo batwinjiyemo bakabona n'intege nkeya so umuntu ukunda mbege uyu mu bakobwa bose nabonye uyu no ndamukunda inconditionnellement ndumva urukundo rwanje rurengana n'ivya bintu nahora numva ndi allergique nkumva ko nshobora kuvyihanganira kigira kabiri ni vyiza nkaje giti canje nkuko yabivuze hari umuntu abarasengeye kandi ikintu Imana ikakimubwira nk'abana b'Imana usanze uganirizwa n'Imana ku amayerekwa asimabi ariko haza kuba dekaraje ryari hari abantu usanga bahengamira ku byo babonye n'ivyo bumvise bakanka kwemera realite y'ivyo ko barabona uyu munsi ugasanga rimwe na rimwe baguye mu kibazo cyo kwizingitira ugasanga umuntu wamushize ku mutima mugatagukunda ku buryo n'abantu banizera ko niyo yagize mariage uwi wazopfa amakazomurongora tellement ko byanse kuri uwo muntu ukavuga uti nuwanje naramweretswe nibaza yuko ifoko ryajisho rihumirije riko rirerekwa nirikanura bigomba guhura murakoze bakomera amashi cyane shatse gusintetiza canke kugira resume mama Faith yavuze yuko ikigufasha nk'umujeune hani imigenderanire ugira namwe muyera ico gihe imigenderanire umaze kuyikomeza uwi wawe yinjiye uramwumva hama pastor yavuze ati hari ibintu utegerezwa kumenya nuko mudakwiriye kujana mwese muvuga bimwe cyane gose ego hari byo muhuriza ko ariko murakeneye kuzuzanya ukamenya tuyu ari fo muri iki kibanza kubera jewe ntabishoboye muri iki kibanza kugira ngo mushobore kuzuzanya nibaza ko ari uko mama Faith ukwizera gufise impact ingana gute mu rugo rwo gose muri famille mu bubatsi ukwizera nizengaruka ukwizera kuzana mu rugo sinzi ko ikibazo canje wagitahuye yego navuga ngo ukwizera gufise ama pourcentage igihumbi kwijana non seulement mu rugo mugabo mu buzima bwose waba uri umujene waba mu rugo nibaza ko atakwizera nta kintu na kimwe nta hantu uri atakwizera nta rien nova ukwizera kuduha ni accès y'ikintu cose dukeneye muri ubu buzima rero ngiye mu rugo ukwizera mvugiye kuri kote y'umudamu mu rugo umudamu yizera Imana ko twizera ibitandukanye muga umudamu yizera Imana nta hantu na hamwe atogeza umugabo wiwe amen dukoma amashi menshi cyane kuri ico kintu nta hantu na hamwe atogeza umugabo wiwe nta hantu na hamwe batogera nta kintu na kimwe batoshikako kubera ko ukwizera niyo ngazi ishika kure gusumba ikindi kintu cose indi strategie yose mwamukoresha murakoze impamvu ndabibajije nuko tumukomera amashi
impamvu ndabibajije nuko kenshi mu ngo hari ibintu byinshi cyane duhura navyo hama Pastor Christian ngaho yari avuze ati ni umuntu sinavuga ngo ni umufilozofe ariko intellectuel yiyumvira ibintu stratege agira amastrategie menshi ashobora kwiyumvira ati ibintu bibaye umuntu yoshobora kwigenza uko akiga agapanga amastrategie menshi. Niyo mpamvu vuga ni none ikibanza cyo kwizera mbega kwizera kurafise ikibanza muri byo byose umuntu ntashobora kwiyumvira uburyo yoca mu kintu kanaka kandi akagitorera inyishu ese ko kwizera gufise uburemere bungana gute. Rero ahejeje kwishura neza ariko ndashaka na munju atubwire kuba ufise umudamu yizera nubuhe buryoho wumva canke nakaye kamaro kavyo. Ubishoboye urashobora gushiramwo n'ama example menshi. Abaje ikibazo ciza cyane kugira umudamu yizera mu rugo wowe winjiye mu buzima bw'akaruhuko. Kubera iki mvuga ivyo? Mu buzima naho umuntu yoba azi guplanifya gute hamaho hari ama imprévu nta muntu azopfa yize ejo ngo ahamenye. N'abanyabwenge baplanifira isi birabacanga. Iyo rero mwese byabacanze ari ibibazo mwisangamwo birenge ubwenge bwanyu, amahera yanyu, abagenzi banyu n'inguvu zanyu. Ico gihe rero murabizi yuko la société cyane sindagenda bihugu byinshi mugabo la société africaine yamisa umugabo kuba superman guhora uri hejuru y'ibintu byose uhura navyo. Umudamu yizera ica gufasha nuko cagihe utabona wumva ko biremereye pressure ari ndende ntakongereza imitwaro. Arakubwira ati reka dusenga Imana, ndizera Imana yawe, mureke tugerageze ejo bizogenda neza nawe ukaronka aho uryama. Mukino kuvuga ngo umugabo aganyagaramye umudamu yiryamiye, mugabo umudamu yizera aba ariko arasenga, asengera umuryango, musengera hamwe. Imana ishimwe, haleluya. Ibintu bitreze murana abagabo benshi bicwa na AVC si ibibazo gusa by'urugo, ni ibibazo by'umufasha. Nuko ataha muhira akabura wabiterera kunakunda kumucokoza kera tukona mucokoza nyene ndabaze n'abagabo barabivuga. Iyo umudamu vyanse abarindiriye nyene Superman ko akamubwira ati Superman ibintu vyandengeye mugabo wowe urarenze. Hama iyo Superman nawe yananiwe acajaye. Kwizera naho kuva. Rero iyo umudamu yizera arazi ko hejuru ya Superman hariho Imana muremyi w'ijuru n'isi. Amen, amen. Iyo rero byabarengeye arazi kuraba aho ingufu z'umuntu zaheze akavuga ati mushinga ntahe wanje ejo ni amasengesho y'imizi 3 ndabona iki kibazo sinakikuzaniye. Hari n'ivyo atakuzanira, hari byagenda gukemurira hariya ukumva intahe ukabona byarugurutse agaca kweka liste de prière ahantu yagiye kuvyikorerera nawe uri muri strategie zabo ziyo zica kuko ufise umuntu agira iki agusengera. Nawe ndakwipfurije umudamu afise kwizera izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Reka ndamubaze nawe nti mbega kwizera biroroha? Urashobora kutubwira, waraduhaye témoignage ariko ndashaka ubice ko gatoya muri experience yawe kugira ngo n'ubundi ashobore kumva ati mbega ukwizera no vyigenzamo gute. Hari umutima utegerezwa kugira ngo ukwizera bikunde ushobore kukugendereramo kandi nawe kukuvyarira ikintu kanaka uri kurarondera ku Mana. Oya, ukwizera ntikoroshe. Mvuze ko ngo kuroroshe ko bari kwigira umuntu ari hejuru gose. Mugabo kwizera ntikoroshe na gatoya. Iyo hari ukwizera guto n'ukwizera kunini. Ukwizera rero gutoya kuroroshe. Ni hamwe wizera ikintu kitabaye ni bon. Tatugira plan B. Uko no kwizera guto. Ukwizera gukomeye ni kwa kwizera byose byanka ukaguma ufashe cakiye. Rero uko kwizera kuniniya yavuze ngo mvuye exemple. Je uko kwizera kuniniya kuzanana na revolte. Kuzanana na revolte gashavu wa mubabaro hamuvuga ati no. Nk'umwana w'Imana jewe oya ibi ndavyanse
bikarengera ko wizigira bikarengera ko utakambira imana mu ukavuga ati aya madroit ndayafise nk'umwana w'Imana. Novuga mu majambo makeyi ukwizera kunini kuzana revolte hamwe wumva ati iki kintu ndagifata canke ndagifata nta yindi shwa. Yego urumva kwizera kunini nuko nta shwa uhereza, nta plan B ihari, uguma kuri ico nyene kigufata imyaka ariko uvuga uti ni iki nyene canke ni iki nyene nzokibona, tegerezwa kukibona. Aha. Imbere yuko twakira andi ma question kubera umwanya utujanye, nashaka Pastor Christian duhereze gatoye mu mwanya mutoye cyane. Wavuze ku kintu cyuko impamvu utari wipfuza mariage ari uko hari bikomere. Ni gute umuntu nk'umujeune yipfuza, kuko ndazi winjiranye ibikomere no muri mariage ari impact bigira. Urashobora kutubwira example zibiri z'umujeune n'umuntu ari marié, ukuntu ivyo bikomere yovyirinda canke yobikira kugira ngo ntibizane ingaruka mbi, haba ku kuntu yoshaka guhitamwo canke yaragize mariage ntivyafekte urugo rwiwe ngo asigara abaho ubuzima atari yifuza ko abaho? Baje ikibazo ciza kandi gisaba ubuntu kugira ngo tucishure. Imbere yuko ndakijamwe indani ngira mvuge iyi nkuru numvise y'igikoko kimwe sinibuka izina ryacu bwe kuma kategori y'ama antilope kivamwo parfum imota cane. Iyo kiri mu ishamba rero gihora cumva ibintu bimota, kikirukanga hanze, kikiruka ishamba kirimara gihiga aho ako kamoto cumva koba kari, kitazi yuko akamoto kariko kirumva kari ndani muri co. Ko ni ku muntu wese ahora ashakira gukundwa cane hanze, ariko umuntu ataramenya kwikunda bizomugora kwakira gukundwa kandi bizomugora gukunda n'uwundi. Kuba mashine. Ariho ningira mvuge kugira mvuge ivyerekeye ibikomere, nonge kiri jambo découverte ya mbere nini umuntu yogira mu buzima no kwimenya ubwiwe, kumenya ibiharuro, ushobora kumenya gutanga amakado, ushobora kumenya ibintu byose. Mugabo iyo ugeze ku kwimenya, iyo twe tuva babiri bahura, n'umwe yimenye kandi yiyizi ahura n'uwundi yimenye kandi yiyizi, maze bakabana. Kugira ngo umenye yuko madamu atagushavuje ahubwo ari amakaprisi yawe yagushavuje. Hari igihe umuntu ashavuzwa nuko aremwe, atashavuzwe n'ivyo bamukoreye. Hari igihe umuntu atsitazwa n'amakaprisi afise atari ikibazo yahuye naco. Mu bikomere ni kirero, iyo umuntu yagize ibikomere byinshi biva mu bupfuvyi, ibibazo bitandukanye, ingwara, ibintu bitandukanye bishikira umuzima w'umuntu. Ikibazo rero iyo tuvuga ibikomere cyo vuga le passé qui n'est pas passé, kahise kataheze. Ibidushikira byo birahera, niba baragufashe nabi byaraheze, Imana ishimwe. Ni wowe kuzukenye uburigurira ibyawe kandi uriyambika, bravo. Mugabo agahinda n'ibitutsi batukiye mu gihe cy'ubukene biracaryamye mu mutima wawe. Rero ibikomere ikintu bikora biduha icyo twita comportement modifié, biduha inyifato ihindutse iri modifié atari yayindi. Urasanga umuntu atera inkuru atekereje, w'abantu bose banzi bazi ko mpoze, uje mu biruzo usanga ndi radio ndatera inkuru. Mugabo hari umenyera guhora ugasanga abantu bakwita kuhoze, comportement modifié. Kubera kurenganywa umuntu adevelopa ishavurire accru, tellement tu vas subir injustice kugeza igihe wumva ko n'akantu katara kabazo umugabo arashobora gushwana kwera ikirahuri yagisize ngaha, hama gasanga charge ngaha, agacame na televiziyo. Uratanguye kuyibona kandi ayimena avuga ko umugore yamusuzuguye. En fait ari ukuntu aho rasiga yibikiye uduhuzu, hama aho bari bamuhaye indaro abana bakatudeplace. Ndero n'umugore yasubire kandi aramwinjirira no mu rugo yitwa serugo, afata ikirahuri ciwe yasize ngaha agishira ngaha, amwambura agaciro. Iyo ukomeretse birakugora kujera ama emotion yawe, wamana ingorane imaginaire. Kubera iki mvuga rero ikintu byafashe imyaka 5 kugira ngo nkiri bikomere 5 ans, parce que gukira igikomere ntibafyonda gutya pa gurakize n'urugendo.
mugabe ikintu cyafashije mu buzima ngira mbwira abandi igituma navuze ko icyambere gikomeye mu buzima ni ukwidekuvura nuko iyo utanguye kwiyiga wewe umuntu agizwe n'ivyo yabonye nabo babanye n'ivyo yaciyemwo birubaka umuntu uri nta muntu atanga urukundo atahawe arukurahe nta muntu ajera ibibazo atigishije kubijera ivyo turi ni ingaruka y'ivyo twabonye kwimenya niki nigiye wicara ukidentifya tekarite ukazimenya uti ibi ndabishoboye mugabo kandi igihe unamenye uti madamu nawe tuje kubana urabona ukuntu umeze ndagukunda ukuntu jewe meze uzihenda uvuge no navuze wi woni jewe nawe ubona ntekereza ndafise amanyama tuvukana muhira iyi ni defo yanje nyakubaho ndi umuntu avugira hejuru naho ndakuresha noroheje mu majambo yuzuye ubuki naturere miyo shavuye naho ndusha intambwe gukara ukimenya ko defo uzokoza ingorane muhira zidatewe n'ivyo bagukoreye zitewe n'amadefo yawe nuko nyene uremwe hama kubera iki tugomba kwimenya ilifo ko madamu ndamumenya je ndibuka tugihura je urumva nyene kuko nabwiye ko ntari na umva nyene urukundo rwatanguriye aha tugihura namubwiye nimeze uku karite nizi defo nizi unyanka ugire ko vuba koresha umwanya cyane mubaza nawe nti nawe mbwira nuko mutwe ariko nikomeze mu buzima ndi kumwe n'umuntu direct ndamubwira nanje mbwira wasiki nashaka beskiwe ibintu yanka showe bingaye ubu nta kintu yanka numva nazomusezeranira kuko iyo mugiye kubana hari ikintu umudamu naho yoba yihangana gutakubwira ati si tutushisi n'umurongo wa rouge uwo munsi biyo bizomeneka niko ndemwe umbabarire nyakubawa niba tubana ntuzukore ku murongo wa rouge ifo ko mugenda mu rugo mwabwiranye imirongo ya rouge ukabwira n'umugabo ati nyakubahwa ndagukunda nawe ukabwira madamu ati uko ubona ndagukunda kose ntaco ntaguha umurongo wanje wa rouge n'uyu niyo nzoba nakuza amakosa ngana gutya ndagusavye ndafukamye ndanakwinginze uyu murongo wa rouge abawukoze ko wose naraturitse ico ni cyambere kigira kabiri iyo umenye intege nke zawe zicika sujet de prière namambwira abantu mbana na madamu namubwiye ni sinzigira nitwaza ibikomere nta munsi numwe nzo kubwira ngo nuko nakomeretse kuko ibikomere bikomeretsa abandi tu n'as pas le droit yo kuja kwica umutima w'abandi ngo nuko wakomeretse niba vy'ukuri warumvise ubabare bw'igikomere ni gute wofata uwambera gukunda ukamukomeretsa muyani majambo iyo ugiye muri crise ndiko nabwira abafise ibikomere genda wiyugarana mubwira uti inshuti yanje uyu munsi nagiye muri crise mpaka espace gatoyi ndasukura umuhora ndabiheza ngiye kuri plage donne-moi le temps ariko ntucu ugenda utukane umenagura ibintu ucuvuga mu nyuma yeje byose kuvyica abana babomanije imitwe ucubabwira uti sorry nari inkomeretse none iyo crise iyo ije par surprise uco bigenza gute impamvu navuze iri jambo gitwa kwimenya kandi abaha akarore gasanzwe impamvu navuze ko découverte ya mbere ni kwimenya kumenya vy'ukuri urinde mbese ndadepansa amahera cyangwa ndaziga bana kube abandi wabwira ko yaziganye wowe uraziganya vya vrai abandi wabwira ko ukunda n'isure ko udaharara ugaharuruka abandi urababwira yuko uvugisha ukuri vya vrai ntubesha wewe icara ahantu wigice bita self assessment winjira indani kure hata muntu mwabona wandike gupapuro uyu wundi vya vrai n'uyu madamu ushobora kuba ntabimubwiye ariko nduyu mana nkiza ngaha mana mfasha ngaha endabereke nta muntu ngatarashavura mugabo bamwe muri twebwe barazi ibintu bitangura bagira bashavure hari abandi atavyo bazi iyo mvuga kwimenya hariho environnement bavuga ati je ukuntu meze de nature umuntu atanguye kundabira hasi déclenchement mba ntanguye kumva ikintu cyitwa inkuba ikubita mu mutwe il faut pas gucuja mu milieu yexpose intege nke zawe iyo wimenye uramenya ahantu udatsinda vyoroshe ukahevita iyo wimenye uramenya ibintu ushobora cyane ukabikora nta muntu adafise faiblesse nta muritere numwe nta mustare numwe adafise ibimunanira dusumanye ikintu kimwe bamwe barazi kubihisha abandi bakabigenderamo gutyo menya aho ugwaye aho babara akamaro kumufasha nakaye muri bwa buzima mujana muri babiri mumenyesha ahantu ugwaye
kugira ngo nibyanashika bikakugora azamenye ko siwe yaguteye ingorane ahubwo wagiye muri crise. Ndabakarorera, hari abantu bakunda amahera cyane, mvuge amen. Ko muvuze amen abakini bande bayanga, dukirize abayanga abo nta numwe. mugabo kandi hari abantu baha amahera cyane agaciro kubera iki? Sivyo? Des fois nababwiye la vie igwe tubaho uburyo twakuze hari ukuntu tudefinisa ubuzima bwacu. Hari umuntu rero amahera n'ubuzima bwe bifatanye. Kuyabura ni kubura agaciro, kuyaronka ni kukongerereza. Iyo yahombye muri business, guys, abana bagiye kuryama kare. Iyo yahombye muri business, umukozi ahishe kare. Kuko muri we yahombye nta gisigaye. Arabamena, ifo ko umudamu amenya ati sheri, naho ubona ngo iyo mhombye hari ukuntu nca numva mpfuye. Hama uwo munsi akamenya ko akwakirana urukundo, akubwira amajambo meza, akwibutsa icyo ushoboye, kwera ko wahora ukenye none wagwanyura bishobora, akamenya ati umugabo wanje arafise intege nke ku mahera. Iyo byagenze nabi ntamwengenze, ishava zana ryo kwica umuryango. Iyo yabibwiye umugabo ati sheri uyu munsi nahombye, madame acagura amatara akashira mu nzu, acahindura indya bateka kugira ngo arabe ukuntu yomena ryashavuzanye ntugirire n'aba bana. Amen, amen. Nukuri koma amashi vrema, koma amashi. Bariko bareza amasukri. Mugabo nukabizi, nuko wamubwiye ingene umeze. Mubare nkavuga iki kintu. Mu muntu wese ari tuntu twita des petits démons. Dans chaque humain, il y a des petits démons. Hari utudaimoni duto. Nutuye. Turetse kubeshanya, naho ubusenga, hari intege nke utazi ngene iva. Hari umuntu ashavura akavuga ati jene ikimbabaje si ugushavura. Nuko nshavuye atani kinshavuje, sinzi n'ibyananshavuje, ariko numva nshavuye, abantu bose ndabashavuri, nanje ndishavuriye, n'abana ndabashavuriye, amera ndayashavuriye, n'Imana ndayishavuriye. Nutu petit, il faut kumenya kandi petit démons baje kukuvisita. Le matin, bwa budayimoni bwaje. Ico gihe rero itakizi, tuye guhenana. Et des fois turakunda kujwa ubugororotsi n'ubweranda, ukibagira ko ufise lutte intérieure. Ugwana nayo, igenana nawe kandi gusumvya inguvu. Iyo tuko turayisengera, ifo kandi ko umufasha wamenya ati no, uyu mushinga n'umudamu wanje. Abadamu benshi barakunda kubuda, haleluya, amen. Et des fois bakanabuda atari ikintu kinini cyabashikiye. Parce que des fois yarose nabi gusa mwijoro, arota bamwivye umwana akavyuka yabuze, kandi yavyutse umwana aryamye ku gitanda, mugabo yarose bamumwivye akavyuka ari sheri sava. Il faut ko umudamu akubwira ati sheri wanje mpora mbuda. Ico ni cyambe. Kigira kabiri, menya ibikunezereza. Sindi ko navuga ibi gusa, menya ibikunezereza. Bibwira umuri kumwe, mbega unezerezwa n'ibiki? Nitunezezwa na bimwe. Ndibuka nako ngenda kavuze, madamu wanje mu kintu cyambere twakunze kugorana ko cyane anniversaire de nature. Ndi umuntu nkunda une vie solitaire, nkunda kuba ndi jenyine mba ndi kumwe n'isi yose, ndiye kwipa mu mutwe ndakina ibintu ni bon. Nawe yakuriye nyene muri environnement ya show, umunezero public. Bako maravyumva. So rero kuva anniversaire ya mbere nama nisiguranishe, urabizi ko ntavyo gutegura ivyo bintu. Uranzi nanje none ndabikina gute? Je deja nubu nukuri ndeke kubenda no kwicara nkavuga urugo ni ibintu ndi umuntu nkunda tuntu semwa. Mugabo nawe nta kibazo afite kuvuga. Rero iyo hageze kunezerwa kwiwe, baratwigisha amarangage d'amour. Ari gusanga abagabo ikibazo abagabo borana gifise. Turi tellement autorité no kuyobora ibintu kabitwara uko byumva. Hari gihe usanga uvuga uti ibuka ko nawe kuransabe ibintu byitwa iminsi mikuru n'abagenzi bakwemvita. Sinkunda ahantu hari ibirori byinshi, none bitegurwa nanje bitegurwa nande. Mugabo j'ai appris à la fin mu rugendo yuko simbereyeho jewe uwo munsi mukuru suwa Kristo suwi wanje, kandi kumunezereza ndamunezereza uko yambwiye bamunezereza. Ndi wazi ngene banezerwa, ingana nezerwa niwe wenyine abizi, jewe nzi vyanje. Kumubwiye yego sindabikunda, nawe azocambwira urundi munsi ati kukunda gutekereza uyu munsi ndakuvuza ingoma, mpamagara abajama dutama umuziki, nje niko nezerwa anniversaire yawe. Ndiko ndabwira abantu ngahaye
yes uwo muntu mubana niwe azi niwe wenyene azi ingene bamunezereza we ntavyo uzi ndabisubiyemo uwo mupartenere wawe niwe wenyene azi ingene bamunezereza wewe ntavyo uzi ingene umunezereza mubaze ibintu bituma nezerwa maze igihe hageze kumunezereza mukorera ivyo yakubwiye bimunezereza kugira nawe usaba ivyo baguha kunezereza maze ibibazo bizohera ndabwira igituma hari igihe bigora gusura kuretrouva conversation igihe yamaze kononekara turi muri dynamique apote akunda kutubwira ati musezerane ivyiza muzokoreranira nayo ibibi byobyo bibarindiriye muhira rero igihe ibibi byaje kuturamutsa tutabizi hari igihe bishika akaba crise mu bavukana n'abakundana aba bana bo ababipfa n'ababisangi ko musangira byinshi mupfa byinshi iyo byabuze nyene musubira kuganira hari igihe bishika nyene connection igacika iyo uzi bimunezeza ko yabikubwiye ati burya ndafise ahantu bahafyonze gutya niyo mama yoba yapfuye bahafyonze ndagarura ubwenge nyenda kubaza uhora ubigenza gute bamwe baca babuda bakarindira inyuma bazorambirwa kabati nje ndahora nawe ahore uzoramywa gusumba uwundi aravugisha uwundi ariko ikizima nuko iyo yakubwiye ingene anezerwa uwo munsi uramukreera environnement ndakunda kubwira abantu iki kintu nta muntu numwe adakunda umuntu abaho konesa ku kintu yamumariye subira kuri uwo muntu wababaje muguti mukunzi wanje nubwo nakubabaje nyanga mubwiye amajambo makeyi ndibuka itariki izi nukuri kw'Imana nkaba nshoboye ibi bintu we wabigize banza umubwire yuko n'umuntu w'agaciro muri we wishavura iyonga byumva umuntu wese mubwiye ko ashoboye ko akomeye ko ari wa grave ko ahambaye muri wewe ishavurira yonga kuko icyamushavurira umumenga nta gaciro umuha uhejeje kumwibusa kandi utamubesha niyo mpamvu ari vyiza kwandika wumva wibagira vyandika ikintu cyose ciza umuntu agukoreye kirabereye kubikwa kigira souvenir muri uwo mwanya rucuragaza umubwira uti nyakubahwa rero inshuti yanje birashoboka ko nakubabaje ariko bimbe kure kuba nakurambiwe uracara w'agaciro niba ari ikintu nagukoreye kibabaje ndakwinginze worohe tukiganire umutima unzane so gushwana ariko ibi bishobora ryari igihe yakwigishije ingene anezerwa kuko ushobora kubivugira muhira akunda gusohoka kuri plage muhira ntaza kuvyumva ndagenda yabwiza ukuri amatwi ntiyumva humva inda humva ibibanza kanaka humva ama evenement tureye guhendana hari ahantu bahakujanye batarakubwira n'ikintu bagiye kukubwira bo bamaze kumva Asuwerusi baheje kumuhereza inga ijya mbere Esteri agiye kumusaba ijambo nuko mutwenze aheje kubimukorera akutwenge cyane muca musa neza gose Esteri yaravye mu maso Asuwerusi yaramuzi kuyanezera hari ukuntu yatwenga arasanga ntaratwenga amenyo yose 32 danga yabona acavuga ati mwa murazi rero turoporte umukwizimya hari ikintu cy'ikirungo yibagiye gushiramo hagira icyo tuma yasavye second round yari umugore ametrize umugabo yaramuzi amuzi nkanezeko amuzi neza kwa Asuwerusi yaramuzi nkanameze ijya kabiri acaragena yito abwe kwizini bikakunana ndakwica ana makuru y'inyuma twiyumvira two turakina film ahejeje ijya kabiri umwami yamubwiye ati niyo coba igipande cy'igihugu ukuntu numva izinga zinezereye Madame Metrize inga umugabo ajya agaca kubwira ati niyo nosigara nkenye gaca utunga uyu munsi je ngaca ngenda ushaka iki kuki navuze ikintu cyo kwimenya ndagisubiyemo nta kintu gikiza umuntu nko kwimenya ntugashake cyane kumenya mugenzi wawe kuruta uko wiyizi injira ahantu atamuntu n'umwazi wandike inguvu zawe ariko wibuke no kwandika n'intenge zawe kugira ngo igihe mwashwanye ugiye guhiga igituma ibibazo byabaye uzubanzura muri za ntenge zawe ko atacu waterereyemo hamuje kunese bamaze kumenya aho ugwaye ishavu ryawe ribanze rigabanurwe nuko wiyize ibi biranaza no kurera abana hari abavyeyi bafite ibintu batigeze bakomplisa mu buzima abana umengana ubuzima bwabo bwa kabiri nagira mbwira abavyeyi muri ngaha umwana n'umuntu yigenga 100% entièrement indépendant avec ses propres ambitions ses propres visions bamwe twacitse abapasteri baduseho indoto zikomeye hako twarazivuyemo twikatira mu zindi kuko uri umuntu yigenga hari igihe bigora rero igikomere cy'ibyo utakoze uri umuvyeyi
ugashaka ko umwana gukora ivyo ushaka, sinabaye dogiteri uzoba dogiteri, kumba bavyaye ucapa. Sivyo naringiye ko, ariko kugira nishuri iki kintu, ibikomere biramodifya comportement. Uko kuntu wibwira kuri, ndabaha akarorero. Ubu ni bitatu byerekana umuntu akomeretse. Hamace ntangiye ijambo kugira ngo tuganire ibindi. Icambere, umuntu vya vrai yakomeretse cyane, aragira ico nita incapacité d'attachement. Biramugora kwiyatasha ku muntu mu gihe kirekire. Usanga ari umuntu afite urukundo rumara igihe gito. Iyo ni ikoti imwe. Iyindi extreme naho yakunze naho agwayo. Ntiyumva. Naho bozana amapreve igihumbi ni yari mporomoka kugeza igihe amenye umutwe. Telema kuko niba yarabuze se, uwo muhunga mwitase, ndagira mbwira abantu bari ngaha, nta mugabo azigira acika data, nta mugore azigira acika mama. Mama gukunda ukiri munda, atana kimwe urakora akigukunda, umukora amakosa. Nawe umudamu, nawe afise icyo kwitezeko, nawe mama aguha ataco yiteze. So uwakomerekejwe n'ubupfuvyi, benshi ngaha barahari ko barasa, mana urampa umugabo azombera data. Nawe gusa uzoronka umugabo agukunda birenze, mugabo ntazokubera data. Uwakomeretse rero ahora ashaka data mu buhunga akeneye umugore. Hari igihe agera igihe ya expectation y'urukundo rwinshi cyane byetufu wo mukundana, na jalousie irenze cyane, uko ushaka umugira uwawe kandi wamusanze ari uwa benshi, ni wa nyina, ni wabo buvukana, ni wabo ku kazi, ni wabo ku rushengero. Mwocu muhira mu nzu agahora ari ngaho yice, kuko ukeneye papa, ukeneye mama, ukeneye tonto, ukeneye tantine mu muntu umwe. N'urugamba rutoroshe. Ikigira kabiri, umuntu akomeretse adevelopa kutizera abantu. Shaka kugira uzi umukonve ko umukunda, akubwiye ati ego. No mu rugo mugera ati umeze ndabibonye, iki kintu ukoze kinyibukije tantine yo. Telemo nubundi arabizi kuri gikoko gisinziriye, umunsi umuzovyuka umujye. Mu yandi majambo, kuko yiteze kuzomugirira nabi ni wakwitanga, yamana inzara gutya za defense. Barambabaje, bandiye umutima, bara rero kuko iyo araba abantu abona abantu afite inzara, nawe azisohora kare akaziga benshi. Iyo ukundana n'umukobwa ameze gutyo n'umuhungu ameze gutyo, uramuha kado ntakimutwaye. Iyo ukurarira uti nukuri ntubona uko ndagukunda, akubwira ati uwambabaje cyane yagusumbya kurira, yararize wewe isoro riruzura. Arangije amheba yigira muri Canada, namwizeye ndakoresha intebe, uraza wiriza ukina amafilme, je birankanga ndabazi. Iki ni gikomere, ahora n'inzara. Ndababwiza ukuri, abantu bose si babi, ariko iyo ubona ko abantu bose ari babi, ndagutahura nuko abaguciye mu maso bakubereye babi. Rero birakugora kumva ko hasigaye uwundi muntu mwiza. Nkunda kubaza abantu rero ikibazo kimwe, none wowe urumva ko uri mwiza? Ati ego. None wowe nturi umuntu? Ateye. Gute wumva ko wowe usigaye uri mwiza bikanuka kumva ko ari abandi basigaye ari beza? Imana izoguha uwundi mwiza nkawe. Kubera ibikomere nabwiye Imana sinzovyibagira, ubwo ni Imana jewe sinzorongora, ariko niba ushaka ko ndongora, challenge ikintu yanize ko nuko gukunda byarangora. Nugo narambaza n'abantu urukundo niki? Mutibazo nibazo byinshi naciye mu guya gukomereka, nta muntu amenye cyamuko. Umuntu akomeza nkunda gucokoza abantu, murasha gukomeza n'amakaprisi. Ndabakaro gasanzwe histoire simple twenze. Umwana ari mu rugo akunda ivoka cyane gose, mugabo muhira ntibakunda ivoka. Terema ko umwana akunda ivoka bamwise mavoka. Urazi ikiri izina shaka kugukomeretsa. Kavuga uti kuti munyita mavoka, mwe mujya amashokora sindabita amashokora. Ni kubera iki munya nkirivoka kugeza igihe umuntu ari inyitirira nkaho umenga ndi munyantege nke, bikagukomeretsa. Ibikomere n'ikintu biragoye. Ababyeyi ngacu bavuga ngo abana banje bakuze neza, biragoye kumenya umuntu uko akomeretse.
abantu bakomeretswa n'ibintu byinshi cyane ushobora kwibaza nabyo imana by'ukuri niba ushaka kongera mariage pour la première fois uzompe nguhunda umukobwa ariko je nari nzi ko bidazoshoboka nari sûr nari haye challenge nzi ko bidashoboka ariko nishura abakobwa barahari ngaha n'abahungu ngaha bayibwiye uko nyene imana izogushoka irabafise kandi benshi barenze ubwenge bwo koshobora kubwibaza niba baranaguhevye wa wundi wa mbere wakunda akaba yaraguhevye nagiye nkubwiye ko ari uwundi asumvya wa wundi wa mbere kugukunda imana yakubikiye azoza amen amen reka ngeze ngaha imana ibahezagire je numvume ngo nta bindi no kongerako reka twihuse sinzi ko hariho abafise ibibazo bibiri canke bitatu ku mwanya watujanye. Yesu ashimwe. Je ngomba kubaza kucerekeye ukungene Faith yoba yarafashije umutware wiwe igihe amaze kubona yuko afise ikibazo c'ukungene yabayeho mu rugo. Ukungene namufashije afise ibikomere nibaza ko si ibintu birebire. Icambere nuko ubu mukunda cyane gusumba. Je naramukunda gose ariko n'ubu guma biduga. N'ubu ndamukunda cyane. À l'infini. À l'infini. Iyo ukunda umuntu cyane rero uratanga utiteze retour. Kubera umuntu akomeretse nyine abakomeretse. Uratanga utiteze kwakira. Kugira ngo niyakira acaguha gwinshi gusumba. Ntibakomeretswa na bimwe yabivuze. Kandi umuntu akomeretse wese urumva abakomeretse. Atanganye n'ivyo utaba witeze. Yavuze ko impamvu ya mbere umuntu akomeretse nta rukundo agira. Donc ntabari umuntu ari normal. Arajisa bitandukanye n'umuntu ari normal. Rero mu gihe agize iki acte kidahuye n'ivyo wari witeze menya ko ufise umuntu agwaye. Mwengenge mukunde. Ikiruta vyose musengere. Nabe priorité muri wewe musengere gushika kizi. Hanyuma mube hafi mwumvirize. Ibisigaye vyose bica vyoroha. Niwa mufata ako karorero karagoye kuvuga muri public mugabo ni hakujya ku mwana wawe umubebe wawe hari ikintu agira hamwe basi nka bebe wanje hari gihe avyuka 1 heure hari hageze ko jewe nja kuryama ucuvyuka nawe kandi hari gihe wumva ufise ishavu kwikuvyuse hari hageze ko nja kuryama mugabo kubera ko urazi ni umwana ntaza amasaha yo kuryama nayo kuvyuka ari ivyo agira nyene kubera niyo myaka agezemo uyo nawe akomeretse hari ivyo agira kubera gikomeretse umwandikiye ntakwishure subira umwandikire umutelefone atagutelefona subira umutelefone umuhakada atayiguha subira umuha izindi gushika bitahura bombardement ego wowe gumugira haso gusa birajanamwo mbabare gato nongereko ikintu kimwe umuntu akomeretse tumufate nk'isi y'ubugaragwa ubugaragwa ubajije burakubwira buti je sinkunda amazi nitubonana mugabo babubeshe nuko bwayabuze cyane gose usutsemo imari imwe n'ubundi nta kibaho kuko harumye iyi bombardement karavuga ndavuga ku bantu bafise abantu bakomeretse ko barafasha nturabe resultat ubunyene ntuwibwire ko ugize sacrifice land ngo mardi wamushoboye igikomeye c'umuntu ubuzigiye kimaze hagiye avuga ati sha ndabiza abantu batanze amakado mu nyuma kankomeretse ndaza abantu bantwengeje bakambabaza ndaza bamfashije mu buzima bwo bantegura ikinogo ndazi umva ukomeretsa ibintu bibi gusa niyo expertise afise arametriza abantu babi gusumba abantu beza rero ni vyiza byose ukora yihuta kubishira muri manipulation aravuga ati no manipule basi ndikakana kera uko aribuka ryari yabaye manipule aradevelopa resistance aradevelopa kwiyambura
terima rero ukora mufasha umukunda umenga ntari reconnaissant umenga ntashima ntubona ukuntu ni igora uri kurarira ushavuye ahubwo iyo umaze kubimenya bombarda menya ati ubu bugaragwa ngomba kubushiramwo imvura kugeza igihe ibiti bizoduga niyo atabikubwira hama iyi ni reaction yindi umuntu akomeretse iyo yumva agira atsindwe iyo yumva urukundo rutanguye kuza aravuga ati ugira usubire ubura ubwenge ugweyo bayo aca areyagisa mu buryo buri brutal ariko iyo brutality utarumenyereye ni sinye yuko ivyo wakoze byatanguye kunyengetera aravyumva ko byatanguye kuza mugabo ariko aranka kugwa mu biganza vyawe kuko ntamenyereye kuba mu biganza vy'abandi kuko ntiyabonye ibiganza vyiza ariko iyo ubandanye umugirira neza ukabandanye umwitaho biramufasha ikigira kabiri iyo wumva uremerewe kandi urushe jewe ndashobora kuvuga iki kintu nta kintu ndabona kiruta gusengera umuntu nta kintu na kimwe munsi y'izuba wokorera umuntu nko kumuhereza imana imana imuza akomereka n'ibyo atakubwiye n'abatazi irashoboye gose kumusanga ikakorohereza urugendo bya bikomera kumva biramenaguritse ndashaka mbwira abantu mukorera ibyiza mugabo kandi umusengere cyane kandi iyo dusenga ntituje kuririra gusa tegeka uko agomba kumera uko ushaka kwamera bibi intambara uko bukiye ko bwije uherekeze n'ibikorwa byiza kandi nturambirwe maze ibyiza utiteze uzobibonesha amaso yawe amen 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 katwakire ikindi kibazo Murakoze ikibazo canje nashaka ndakibaze pastor batubwiye ivyerekeye ibikomere umuntu agira pastor ni benshi nga ubwo ari Pastor Christian okay batubwiye ivyerekeye ibikomere bon ariko arabivuga bivuze nko kubikira amaze kugira famille uno munsi umuntu ashaka kugira igikomere atazi ko afite igikomere nshaka kumenya ni gute umuntu amenya ko afite igikomere hama icya kabiri ni gute umuntu atokwinjirana ico gikomere mu rugo azoba agiye kugira donc utazogikizwa n'uwo muwo mubakanye ushobora kugikira wewe avant yuko uja kubakana n'undi muntu kuko bavanga iyo umuntu akomeretse arakomora donc kugira ntuzoje gukomeretsa uwundi muntu ugikire avant ubaje ikibazo ciza kandi nibaza yuko atari mu byo kwihagarara ko abantu benshi barakomeretse namavuga ko havuye satani icago kigira kabiri sifise n'ibikomere havuye satani kandi gishobora kwica umuntu cyane gose ingwane ya mbere y'abantu bakomeretse cyambere ni kutaba conscient kukomeretse ndibuka mbere nk'utanga témoignage jewe kugira menye ko nkomeretse nta gitabo nasomye ndi umuntu nkunda gusoma nta n'umuntu yabimbwiye ahubwo abagenzi bari bandi ruhande turi kumwe twararyoherwa bagiye sindabakumbure sinafise icyo biti nkumbure sentiment ngo urakumbuye umuntu mu telefone uje kumuraba kuko nari naramenyereye kuba jenyene ndi jenyene nawe ndi kumwe n'isi yose hama nja kubaza imana kubera ki wandemye nabi nayo masengesho kuko wandemye nabi kuko inje ntakumbura kuko ari gihe umuntu akubagiza ko wamuhevye warangiza ugasanga ntiwanamwibutse pastor makumuheba uheba umuntu wibutse ukamuheba jesi naguhevye mu mutwe nturiyo haciye amezi 3 sinzi kugihari umutwe ngaha hari abajama twadusangiye club naravuyeyo mugarano tusangiye club nkaribagiye abantu kweri pastor makubaheba no mutwe ntibari ufise ibindi bibyuzuye umutwe uwo muntu ntawe uhari mwibukana mubonanye jenja kubaza imana kuko termagiye umuntu akwagiriza amakosa kumva niyo mugabo maze gucika 30 iki kibazo nakarabimbwiye bwa ndi bizarre mugabo mwahura ati bwa ntiwankana none kubera iki kinkunda nkakera mugabo ntuntelefone ntumbazi yibone ntumbazi komeze umutima ati sinanibuka ko nahari ndavyibutse uyu munsi ndiko ndabaza imana nsenga ndayibaza ko kiba ndemye nabi ngira mvuga ikintu twa conscience byari ryame numva ijwi rirambye riti mwane wansi nakuremye nabi ahubwo warakomeretse ndibuka ko navuye imbaza abantu barakomereka nagiye kubaza umuntu arakomereka mu mutima bikomeye by'umutima ni biki ngo birabaho c'était la première fois mugabo uwo munsi ndibuka ko niho nakiriye nacemva oui donc sindi anormal donc narakomeretse abantu bakomeretse ikintu cyane bavuga ngiki je suis anormal
niyo sinya umuntu azokubwira ati ndi bizarre, ndi anormal, simeze nk'abandi, ukumbona ukunyene ndi bizarre, nkurakinduru ntuzi uko nakuze, nkurakinduru ntuzi uko umeze, je suis bizarre, ntuze kunyanika kamenyo nk'abakuriye mu kiriri, ntuzi uko nakuze, je suis aha. Iyo wumva kuri bizarre, réellement uri bizarre, warakomeretse. Alors ikibazo cyacu ngiki rero, nakomeretse bigenze gute? Ni kubera iki nakomeretse? Pourquoi je me sens bizarre? Kuki wa mukobwa we mwiza wumva kuri mubi? Kubera iki wa muhungu uciye ubwenge wumva ko atacu uzovamo? Ubikura hehe kubwira abantu ati ukumbona ntaco nzova muri sure he ndarahiye? Ubikura kuki? Nuko quelqu'un quelque part hari ikintu cyakubayeko, hari wabikubwiye, waragerageje ibintu birahomba, hari ibintu byagushikiye byaguhaye kwanariza ko ntuzotera imbere. Kubera iki wumva ko uzofejo? Nuko iwanyu hapfuye benshi, warabonye impfu nyinshi, tellement urafite conscience yo gukenyuka, uri bizarre uti nta mariage tugira, j'ai peur ko mpfa kare basiga imfubyi. Uko kuntu wumva uri bizarre, wumva utarabandi. Iyo je ngaha imbere nkuba hari umuntu yicaye ngaha aturaba ngako abandi banasha les autres enfants, je vyokunda nkicara imbere nkaho umenga bavutse bavyanditse ku mutwe tuzicara imbere yaba. Hari gihe babitubwiye ukavuga uti man urabesha kandi ntusuye kuntesha umutwe, sinzigera nkomera. Parce que iyo wumva uri bizarre, ndiko nakuzana ahantu rero none ni kubera kuri bizarre. Dusubire dans le passé. Ngamvuga iki kintu kimwe, le passé laisse des traces. Kahise karasiga amakanda. Ibintu byose bikubabaje no kubaza histoire yawe, utambesha ukanda konti udasimbye no kubwira ibyakubabaje, no kubwira ibyagushitseko. Bishobora kuba bitwenza, bishobora kuba biri anormal. Ngenda ba histoire imwe yigeze kuba. Umugabo umwe il avait 43 ans, yakora ahantu muri ONG. Afise yari umusore. Hama uwo mugabo ntiyari bwubake kandi ntiyashaka kubaka. Ni inkuru iri un peu bizarre. Hama ngira ubundi uhura nawe ko ndumuntu ndanakuravye, ndashaka kuvuga umuntu afise ibikomere, umuntu afise ibikomere roshe kubona ari ukuntu ateye. Nta kuntu ushobora kwa muvuga wi ku bintu byose, n'Imana ntivuga wi ku bintu byose. Nukuti urafise sous-estime de soi. Byose ni oui, byose ni oui, byose ni oui, byose ni oui, bose ni oui, ego byose. Nuvuga ngo indane muri wewe ton cœur agaciro kawe nukabona. Reka ndahasimbe. Tuko turaganira ndamubaza none ndakwitegereje ndabona yuko urashaka kugira mariage. None kubera ko udashaka kugira mariage? Kubera ko abantu bose bazi ko wananiranye. Harangaje arambwira ati nkiri jeune nakundanye n'umukobwa, il avait 16 ans. Hama birashika nyene les premières relations. Hama yari muto, muga la fille baryamanye, elle avait couché avec les autres garçons, elle était plus expérimentée qu'uwo muhungu. À la fin de l'acte, umuhungu umukobwa aramutuka comme s'il n'a pas eu la performance. Aca mubwira ngo wewe nawe uzorongora umugore azoguta, nta mugore n'umwe azokwakira, azokwemera. C'était à 16 ans. Et vous savez les garçons, kinacho genda kivugi, abahungu ntibabwirana ibibababaje ko turatwengana, twe expecting umuhungu wese ko amari à la hauteur. Umuhungu avuye muri experience nyambaza bagabo bari ngaha, we wari kubivuga, wari kubwira uwundi muntu kwirigara bivuyemo. Parce que à l'adolescence ubutinya ko bose baguhishira mu irigara bakaza gutera inkuru. Umugabo afatira ingingo uwo munsi niyigeze asubira kuresha. Yageze ku myaka 43 afise agahinda ko atazopfagiza umwana, atazigagira mariage. Abandi babona umenga ntashaka abagore, ahubwo yarazi yuko bidakunda ko nta mugore azopfa mwakiriye. Le jour twaganira ico kintu akagisohora hanze akakimena, tukacana hamaze n'inshuti yanje warize biology urakuze, ayu nomo ibi bintu nivyo byakweri. Ndiko ndabereka abantu benshi bakomeretse bafise inkuru banyegeje, mu Kirundi bavuga ngo bikibanga, mugabo amabanga menshi yisha abantu. Aragera igihe ugaturika, hagera igihe ukameneka, tellement kubika ture mo ibikubabaza ukabibika ukahinduka umugabo. Bamwe bagira AVC, abandi baje mu nzoga, abandi banyura umogi, abandi bakora ibitakogwa kuko tellement arabitse umubabaro. Rero mu Burundi ufise culture yo kutavuga, yo kutexpose ibikubabaza. Umuntu akomereka ryari inshuti nigihe abaye conscient, ndimba ndi bizarre
siko imana yandemye, hari ivyambayeko. None akira gute? Abanza kwanza gutahura nibiki vyankomerekeje, kuko ibikomere nibisa. Ikigira kabiri, ifo ko bipartage. Mwumva ndabwirira psychologie, benshi aba psychologue ngaha basha ni kuru nziza, ni faculté nziza. Ntushobora gutera imbere nta muntu yorima yotera ikigazi azi ko bazorasa ejo. Iyo umuntu yumva ko bitagenda neza ejo ntaca akora uyu munsi, nta terambere mubonana. Iyo ateye imbere akomeretse ntari nezererwana, aguma yidoga. Bavuze ngo sizotera imbere sha nzani ikiyeri ngaho mi Amstel. Urabona namwe babashye baze barabe. Uyu mwumva avuga uravuga ati yohe shavu ntirahera, kubera yuko nyene aracabitsa agahinda. So rero ibikomere nibaza ko byo urugendo rurese no vyishura ubunyene, mugabo icambere urugendo rwa mbere ni conscience. Murakoze.